turi n'iteka n'umunezero ntangere wo gusubira kubakengurukira no kubaha akaze mu makuru n'ibiganiro vyacu vya minsi yose wumviriza biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa YouTube. Iyi ni Burundi News TV, ikaba ariyo mbonesha kuri yo nyene rudende muronka ko amakuru mutabasha kuronka handi, aho mu rugwi w'abamenyesha amakuru bacu baherereye hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza amakuru hama bakayaturungikirana twebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cane. Turi kw'igenekerezo ry'icumi ruhesha umwaka w'ibihumbi 2024, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Icoba ni cose ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma z'uko leta y'u Burundi yatanguye kwikeka ko umushikiranganji wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca uyo bafashe ingingo ikomeye cane yo guhunga. Ni mu nyuma z'uko hari amakuru yo kwizera dufise ko kuva ku munsi w'ejo batariko baramutora kw'iterefone ngendanwa, bikaba uko mu nyuma z'uko kw'igenekerezo ry'icumi ruhesha umwaka w'ibihumbi 2024 yari yafashe urugendo rwerekeza i Pretoria, aho yari agiye guserukira nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Variston Ndayishimiye mu birori vyo kwimika Cyril Ramaphosa aherutse gutorwa ku burongozi bw'ico gihugu. Hari umuntu akomeye cane yahejeje gushira ubutumwa habona bwerekeye ico gihangange se koko Lieutenant General Gervais Ndirakobuca wafashe ingingo yo guhunga mu nyuma z'uko vyari vyahejeje kumenyekana ko hari umugambi ukomeye cane wo kumubogoza agapfungwa nk'uko vyagendeye uwo yasubiriye. Hari amakuru akomeye cane twahejeje guhabwa n'umwe mu bacungera umutekano wiwe, turaza kuyabashitsa ko mw'idonido ry'amakuru yacu. Bikaba uko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira ufatiye ku nama z'urutavana ko ziriko ziba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, biboneka ko ibintu bitifashe neza, eka no mu majambo abategetsi bariko baravuga biragaragara ko bataryohewe n'uburongozi bw'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Variston Ndayishimiye, nyuma yuko umukuru w'inama nshingamateka zagashira hanze ibintu biteye ubwoba. Kuri ubu noneho umukuru w'inama nkenguzamateka arahejeje kuvuga amajambo akomeye. Ayo majambo arahindura vyinshi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uribaza avuze ibiki? Ivyo navyo uravyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Ayo makuru gusa tuza kugushitsako, turaza no kubabwira amakuru akomeye cane ariko avugwa. Ayo makuru gusa tuza kubashitsako, turaza no kubabwira amakuru akomeye cane avuga mu mugambwe wahora ari uwa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi CNL. Hama tubashitse kuko ibintu vyifashe kuri ubu. Abanywanyi b'uwo mugambwe barakaye cane, se barakajwe n'iki? Navyo uraza kuvyumviriza. Turaza no gushikira kuyavugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Wewe ico usabwa manuka munsi y'ivideo uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Eka tudatevye amakuru yacu tuyatangurire kwa yakomeye cane ahejeje kudushikira mu nyuma z'uko biboneka ko umutekano w'igihugu utifashe neza, eka n'ubutunzi ntibwifashe neza. Ibintu birakomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uravye ingene hariko haraba inama z'urutavanako, hakavugirwa amajambo akomeye muri izo nama, biraboneka ko ibintu bitifashe neza mu nyuma z'uko umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabiraba aherutse gutangaza amajambo y'agacamutwe ku bashingamateka n'abandi bose bagaragarwa ko n'ubusuma. Yasavye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Variston Ndayishimiye ko igihano c'urupfu casubirako kuri uwo wese afashwe asuma igitoro. Ndababwiza ukuri, biraboneka ko hari ikintu kiriko kiraba. Leta y'u Burundi iriko irakinga abanyagihugu. Kuri ubu noneho amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira n'ayuko umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera nawe yifatiye mu gahanga ishirahamwe rijejwe kuvuza abakozi ba leta. Ni mu nyuma z'uko hari amakuru yo kwizera dufise ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Variston Ndayishimiye yo wafise mu minwe iryo shirahamwe ku bice 90. Bikaboneka yuko abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi boba bipfuza kumaramaza umukuru w'igihugu. Bararahiye bararengwa ku mwanya bazashira ubusuma bwiwe habona, ngo bikaba uko mu nyuma z'uko abakoresha ibimufisiye inyungu hama akabamaramaza avuga ko ari ibinebwe. Uravye ingene ibintu vyifashe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, biraboneka ko abategetsi bahejeje kurambirwa intwaro y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Variston Ndayishimiye. Ivyo yavuze kuri iryo shirahamwe
yavuze ko ngo rikwiriye kwitwarirwa mu butungane ku caha bakorera abanywanyi baryo mu kwanka kubavuza kandi ryama ribakata amahera buri kwezi. Kubwiwe ngo ntatahura ingene ishirahamwe rikurikiranwa hanini n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye rikaba rimaze imyaka ishika kuri 44 rivutse ridashobora kuvuza abanywanyi baryo. Ibi yabishikirije ku munsi w'ejo igerekerezo ry'18 ruhesha umwaka w'2024 mu nama nkenguzamateka yakoranye irongowe na Emmanuel Sinzohagera asanzwe ari wayirongoye, mu gihe bari bafise abatumire batatu ari bo umushikiranganji Ruduwine Baradahana ajejwe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, hakaza kandi Marie Chantal Nijimbere ajejwe ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro, hamwe na Emeriride Sabushimike arongoye ubushikiranganji bwo gufatana mu nda, imibano n'iterambere ridakumira. Mu bibazo vyabajijwe n'abakenguzamateka baragarutse ku kibazo kirangwa mw'ishirahamwe rya Mutuelle de la Fonction Publique MFP rijejwe kuvuza abakozi ba leta, aho ritakivuza abanywanyi baryo kandi bama babakata amahera buri kwezi, aho mbere umukuru w'inama nkenguzamateka yaragaragaje akababaro afise kubona ishirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta Mutuelle de la Fonction Publique ritacitaho abanywanyi baryo, kandi ngo iryo shirahamwe umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arifisemo akaboko. Emmanuel Sinzohagera mu majambo yiwe n'agashavu kenshi yagize ati: nyakubahwa mushikiranganji, birababaje kubona ishirahamwe Mutuelle de la Fonction Publique ritagishobora kuvuza abanywanyi baryo kandi mwama mubakata amahera buri kwezi. Turakwiye kwitwarira iryo shirahamwe kubona bakora icaha nk'ico. Ababaye cane yavuze ko kandi vyakunda kubahitamwo ngo nta mituwere yajamwo. Mu nyishu y'umushikiranganji Emeriride yatanze umuco ko hariko harakorwa utwigoro twinshi kugira ibibazo biri muri Mutuelle de la Fonction Publique babifadikanije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira kuvuza abakozi ba leta bitorerwa umuturama. Umushikiranganji w'inama nkenguzamateka ntiyanyuzwe n'inyishu zatanzwe, na cane cane afatiye ko zatanzwe n'umushikiranganji wo gufatana mu nda Emeriride Sabushimike, na cane cane ko we azi ko iryo shirahamwe rimunzwe n'ubusuma bw'umukuru w'igihugu, ngo amahera akatwa abakozi ba leta ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi aja mu mifuko y'ibihangange bikomeye cane mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Yaciye abaza n'agashavu Emeriride ati: nyakubahwa mushikiranganji, tudahendanye ndazi na wewe ntiwivuriza kuri mituwere. Ishirahamwe Mutuelle de la Fonction Publique ryatanguye gukora mu mwaka w'1980 gushika uyu munsi rikaba rikwije imyaka 44 rivutse, rikaba ridashobora kwitaho no gukora ku neza y'abanywanyi baryo kandi ribakata amahera buri kwezi. Ubusuma bw'ibihangange bikomeye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi igihe kirageze ngo buja habona. Ntihazwi neza niba ayo majambo yatangajwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka ataza kumukwegera karambaraye, ariko ngo uravye ingene mu butegetsi bwa Gitega harimwo ibibazo bikomeye cane biragoye ko boyitaho. Bikabuko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ari yuko umushikiranganji wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, umuntu yahora akomeye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, mu nyuma z'uko havutse indyane zikomeye cane hagati yiwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, yaraciye ashaka kubogozwa katari gakeyi. Yaravuzwe kandi mu mugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu. Kuri ubu wahejeje gutahura yuko umwanya ku mwanya ashobora gupfungwa nk'uko vyagendekeye uwo yasubiriye mu nyuma z'uko ngo yabogozwa mu mabanga. Vyari bihejeje igihe kitari gitoyi bikwiragizwa. Hari amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira y'umugambi wo guhunga igihugu kuri ico gihangange. Vyahejeje kumenyekana ko uwo mugambi watunganyijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha, mu nyuma z'uko vyari vyahejeje kwemezwa n'abo mu biro vy'umukuru w'igihugu ko umushikiranganji wa mbere General Gervais Ndirakobuca ategerezwa gutabwa mu mvuto. Mu nyuma z'uko hari hatanguye gukwiragira amakuru irya nino ko afise umugambi wo gutembagaza ubutegetsi.
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubahana cane ko asanzwe ari umugenzi w'umutambukanyi w'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yaraciye agira idiri ikomeye cane yo kumutorokesha carasaba mu biro vy'umukuru w'igihugu ko ari we bagena guserukira umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Everson Ndayishimiye Pretoria mu birori vyo kwimika Perezida Cyril Ramaphosa herutse kongera gutorerwa ku burongozi bw'ico gihugu ngo hama yoshikayo agaca yigumirayo agatangaza ko ahunze igihugu. Niko vyagenda umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Lieutenant General Gervais Ndirakobuca yafashe urugendo kwigenekerezo ry'17 ruheshi uyu mwaka yerekezaga muri ico gihugu nyene. Amakuru akomeye cane adushikira kandi ateye ubwoba nayuko kuri ubu kuva ku munsi w'ejo atariko araboneka ku murongo wiwe w'itelefone ngendanwa bikaba vyakuye umutima bo mu butegetsi bwa Gitega, bikabuko kandi mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cane ku mwanya hashobora kugirwa ibitero bikomeye ku gihugu cacu c'u Burundi vyo gutembagaza ubutegetsi. Ese koko yoba ari umwe mu bagambanyi bavuzwe ko baba bari gukorana nabo mu mirwi yitwaje ibirwanisho, canke se yoba yafashe ingingo yo guhunga mu nyuma zuko yategerezwa gutabwa mu mvuto, canke hari ibindi yoba arimwo, na cane cane ko bivuga yuko abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bafise amatungo atari make mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Abamenyesha amakuru bacu barabandanya kugira amatohoza ku ico gihangange coba giherereye, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose idonido bikabuko mu nyuma zuko mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu twabwiye amakuru akomeye cane ariko aravuga mu mugambwe wahora ari uwa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi wa CNL. Ibintu vyakomeye cane muri uwo mugambwe, abanywanyi b'uwo mugambwe batanguye kugumuka, na cane cane bagumukira uburongozi bwashizweko n'abanywanyi b'umugambwe wa CNDD-FDD. Abanywanyi b'uwo mugambwe wa CNL bakavuga ko bipfuza ko basubira kurongorwa na Agathon Rwasa, ni mu nyuma zuko bihejeje kuboneka ko uwo mugambwe wo uriko urasambuka. Bo mu burongozi bukuru bari bakurikiye urya yashirwako na Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo, kuri ubu ngo barakorora amosozi mu nyuma zuko ngo biboneka ko ubutunzi bw'uwo mugambwe bwaba buriko burasahurwa, mu nyuma zuko ngo biboneka ko ubutunzi bw'uwo mugambwe buriko burasumwa. Eka ngo intumbero y'umurongozi washizweko ni ugusambura umugambwe kugira umugambwe CNDD-FDD uzace wegukana amatora ategekanijwe. Ese koko ni amakuru akomeye cane adushikira. Ese abo banywanyi b'umugambwe CNL bo bahagurutse kugira basabe yuko Mutama Agathon Rwasa agarurwa mu mabanga yo kurongora uwo mugambwe, ivyabo birahabwa agaciro, canke se baramarirwa mu munyororo bose bapfungwe, canke se baborezwa igufwa baramarirwa mu munyororo bose bapfungwe bagirizwa kubuza umudendeza abanyagihugu. Ni amakuru abamenyesha amakuru bacu babandanya kugira ko amatohoza ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose idonido bikabuko mu nyuma zuko Keri Nkurunziza umuhungu asigwa n'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza wahora atwara Uburundi wasandavye mu mwaka w'2020. Kuri ubu yarakaye cane ngo ntiyabona igihugu se yagwaniye gisambuka. Arahejeje gukora akantu mu gisagara ca Bujumbura. Bamenyesha amakuru bacu bariko baratunganya ibijanye n'ayo makuru, turaza kubibashitsa ko mu makuru yacu akurikira. Bikabuko mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cane adushikira avugwa ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Leta ya Kinshasa ngo yazanye ibirwanisho bikomeye ku rugamba. Abasirikare ba FARDC ngo barafise icizere co guhushura umurwi w'inyeshamba yo 2023, nubwo muri FARDC batangaza ivyo. Umurwi w'inyeshamba yo 2023 wowo utangaza ko atabwoba ufise, kurindiriye ko ivyo birwanisho biza ku murongo w'urugamba hama bagaca bavyifatira. Umurwi w'inyeshamba yo 2023 uzofata ivyo birwanisho vya FARDC bivugwa ko bikomeye kuruta ivya mbere vyahejeje kugezwa mu gisagara ca Goma. Mu makuru akomeye cane adushikira nayo ko ivyo birwanisha igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo cyabirungikiwe n'Ubushinwa eka na leta y'Uburusiya. Ivyo vyose
bikaba ngo ari byo bije gufasha mu kurangiza ikibazo c'umutekano mukeyi cibonekeza mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bikabuka mu nyuma z'uko kuri ubu mu makuru akomeye cane adushikira ava mw'ivyo bice nayuko intambara iri muri diplomasi cane kuruta uko iri ku kibuga c'intambara. Ni amakuru akomeye cane abamenyesha amakuru bacu babandanya kugira ko amatohoza ibizagenda bidushikira tuzabibashitsako mu makuru yacu aza. Reka mbakengurukire nshuti banywanyi twabanye mw'ibiganiro, mbakengurukire cane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone, kuba atarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'ivideo muraba handitse ijambo sabone mufyondeko, muraca mubona ari akazogera naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi, ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.